agengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubirwamwo. Se ni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be nibitoroshe. Ico ni cyambere. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemwo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona vyagenze hamwe n'ivyo babona byohinduka. Akaba ni cya gatatu rero nacyo ni murakizi ni ribwirizwa rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine amazone imitumba ni quartier. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha izogeka amatora. Ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana. Ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana kw'ivyumviro kugira tubishire mu nteguro tuzotanga kuba bijejwe iko twamaze gutangura kandi tubandanya. Ari ikindi cya kabiri nukumenya ibibanza abene gihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene tegezwa kwisunga iribwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemwo iringanizwa by'igihugu kuva mu ntara gushika ku mitumba na quartier. Ihangiro ry'iki gikorwa ni ryo kumenya neza ibibanza byo kwandikiramo abazotora. Ni gikorwa kizofata umwanya mugabo nico corohereza itunganywa ry'amatora. Tumaze kugiheza iyandiko ry'abazotora abazorikora aho bazotorera abazofasha gutora ibikoresho nkenerwa byose kuri ivyo tuba turonse intango